Hello guys, karibu cyane muri Kazor Company yabazaniye Kazor Makeup, tafise service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafise imanza, amadot, ama mariage. Karibu cyane, dukorera mu nyubako iri ngaha kuri Avenue du Marché. Anye building yitwa Central Building batazira kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha amashobora kutwandikira, ashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane muryoherwe. Kazor TV. Ndabaramukije ndabahaye ikaze abakunzi ba Kazor TV muri kumwe na Arlette mugisha nko vyama turi mu kiganiro iwacu aho tuganira byinshi bitandukanye na cyane cyane kubijanye n'ubuzima bw'igihugu bitwigisha kugira ngo twungurane ubwenge kuri bamwe bamwe canke duhanahana ivyiyumviro kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe igihugu cacu kigere kure. Ibikigeza kure ni vyinshi, harimwo image y'igihugu, harimwo iterambere mu bice bitandukanye impande zose. Uno musi rero ndi kumwe n'umutumire Jado nkuru nziza, abenshi muramuzi bamuzi ku izina rya Giti. Ari impamvu bamwise Giti ndibazaza kubyisigurira ko jewe ko ndavyibaza ni vyumviro nihaye salon n'ivyo asanzwe akora, ariko nibaza yuko araza kutwibwira vyiyaguye. Ndamuha ikaze ntumirira bariko baradukurikirana surtout les jeunes kuza kubana natwe kuko namana bivuze ugwaruka dufise uruhara runini rwo guterera mu iterambere ry'igihugu tukageza igihugu cacu kure, kuko ni twebwe tugifise za nguvu, ni twebwe tugifise ivyiyumviro, ubwenge bwacu bukora cyane bwo kugira ngo dushobore gushira hamwe inguvu canke kurabira ku bandi byo bariko barakora kugira dushobore kugera kuri rya terambere. Jado ndaguha ikaze. Murakoze cyane Arlette. Ego Jado shaka widondore ndabiskura umurundi ari convaincre no kwitwa umurundi kandi ari fier yo kwitwa umurundi. Ndashaka widondore bimwe baravuga ngo jendo umuhungu wanaka ugeze kubushoboye. Hamuce twibwira Jado tubwire ni impamvu bakwise izina Giti. Murakoze cyane jewe nko mwabivuze amazina yanje nitwa Jado nkuru nziza. Ndi Jado nkuru nziza wo kwa Sengiyumvanatori wo kwa bitamajan wo kwa birahetse. Oya. Okay. Wo kwa Jish onono. Ndira gato. Ari bagiye bamwise gute? Wamaze kuvuga sokuruzi. Okay, niba muvyibagiye turabandanya nacu. En fait, ni kubera yari question yari je. Ari surprise nyene. Yeah, okay. Donc ni uko na Rwanda ndabivuga. Na urashikana kuri sokuruza wakana. Kubera abavyeyi bacu basokuru bacu ntibatuhaye education kwiyumvira kumenya ati umuryango w'iwacu komoka hariya twavuye hariya nkajewe niyiziye sokuru wanje gusa. Urumva wose papa wa sokuru mu bisanzwe abana bivu ntabonzi shobora gusanga hari sinzi n'ingene banabita mugo ugasanga turabanye tutazinanye. So kuki bakwise Giti? Niko ndavyibuka nk'ubu ndashobora kugira ati ni Jado nkuru nziza. Jado nkuru nziza wo kwa Sengiyumvanatori wo kwa bitamajan wo kwa bizuru wo kwa mgika wo kwa niho ngeza. Okay. None abo bantu bose murazinanye nko muri famille wanyu urabazi nk'abo basokuruza n'ibiki n'ibiki? Naragira ibakwe ryo kuba umuvyeyi wanje mu buruhuko aturunka kwa sokuru. Nivyo zose none nabimenyeye amasokuru twarabanye neza turakundana akanyigisha ibintu bimwe harimo n'ivyo gutera ibiti. Niho namenye abasokuruza kambwira ati papa wanje yakora ibi. Donc niho nabimenye mugabo ko maci imisi myinshi kandi ntakunda kubivuga. Hari igihe bisanga vyagiye mugabo mfashe umwanya nkavyumvira ndabitora ko musokuru wanje twarashobora kumarana nk'ukwezi cyangwa amezi abiri. Narabona ukungene aramukanya, ari ukungene akundana
hama akaca menya nabo bafana ibintu kubera bararamukanya hama yari umuco w'ikirundi mu bisanzwe ego hama abandi nabo jewe nyene nace nza ndabironderera ego okay nakubajije ikibazo kubera iki abantu benshi bakwita Giti Giti niwe wagiye ise niwe abantu bari kwisi Giti kungene vyagenze jewe niga mu mwaka wa kabiri kwishure hariho kuritwa TPF igeze mwigisha naca ndamuhagarika kubera naramaze gutangura gukunda gutera ibiti hama abana twigana ntibabikunda bakaca bashavura ngo tugiye kurima mugaje nkaba ndabikunda cyane hama muri quartier muri vacances twarakina ibintu vy'ama match yo kumabarabara cyane mu makartier bayita ama federation niko bahita kera hamugasanga twebwe abana mu Nyakabiga duye n'abana mu Bwiza cyane duye n'abana ku Mutanga Sud cyane Mutangano cyane duye n'abanyabuyenzi cyangwa ibarabara ry'iwacu rikinye n'irindi barabara umva rero je nanje narabigendamo muga nkumva ntibindyohera numva yuko atari vy'iwanje hama niho naca sanga nanje ko ndabashira mu vyo nyene vyo gutera ibiti nkaramubwira ati muze dutera ibiti hama turaza gukina ku mugoroba deuxième première wari ufite imyaka ingahe Jado afite imyaka 8 à 2 ans plutôt à 8 ans wari wumva woshaka gutera ibiti nari namaze kubitangura muhira nari mfise amashugwe imisose mvyutse mugabo ntiyari yiwanje papa niwe yari yateye mugabo imisose mvyutse nje nayavomera mukozi nanamubujije ko yavomera nabi nkaca nshavura ugasanga yasondetse mugabo je narayivomerera agakura umuvyeyi wonyene akabona muhira ashajije bikamuryohera hama nanje nkiyumvira ati none kubera iki muhira ariho hari amashugwe honyene kubera iki ntoya uriya mubanyi hama abana twakurana kubera nababwira umwanya wose namwe ndababwira ibiti baca banazira Giti hama carirafata nyene kubera twama turiko bama bariko barancokoza nk'ubunya turiko turakina umupira nkumva nkaryoye nkanabwira ati ndabevye ngiye gutera ibiti ati Giti unarumva nyene ko atari vyo wanje hama ni vya bindi n'umuvyeyi yakutwara mu bintu vyinshi barantwaye mu bintu vyinshi kweri barantwaye narivise umutanto wanje abana be bakina mu muco arashatse kuntwara mugabo ndavyanka barantwaye mu kina basket naragenda gukina mugabo nkumva nyene mugenzi wanje atsinze nkumva nyene je ntariko ndatsinda nkumva nyene mbabaye navuga ati ibinya sivyi wanje reka ndabihebe hamwe numva nyene ko ntashaka nyene kugenda gukina ari mu gukina nyene nkavuga ati ni muri sport ko uyu mwanya atari gutera ibiti reka ngende mugabo byo guhaba nyene apana vya bindi byo kuvuga ngo urumva ngomba ngo ngende gukina muri equipe abandi twakurana bose twakinanye kera bakina mu Runani bakina muri Dinamo bakina muri Mutanga United bakina muri New Star mugabo jewe navuga ati oya je ibisi vy'iwanje hama ugasanga nyene no kwishure hageze nko kuririmba jewe amengo ana bamaye igihano kuririmba n'indirimbo ndirikiravuga kugira ndayisubiremo n'ikibazo ego okay mugabo abagenzi banje babarivye bantunke naba turakunda ni benshi cyane ego bon urumva nibaza yuko sinarinzi izina ryaho ryavuye narinzi ngo bari kwise ubu tutanguye kukubona tukugira ndashaka tuganire d'abord kuri parcours yawe hari ikintu wambwiye udutangura ngo wakunze gutera ibiti kubera grand-père wawe wagendayo muri vacances biki n'ibiki uno musi ndashaka kumenya kandi nibaza ko iki kibazo atari jewe gusa turakunze kukubona vraiment nanje ndamaze gukorana nawe urabizi tumaze gutera ibiti ahantu hatandukanye bitanga umunezero mu bisanzwe hari ahantu ngenda nagiye rafapase mu Ruyigi hajya muri iriya romfu ndayiraba ndavuga aha narateye ibiti uribaza icyo kintu no kugenda shaka kugenda no kwabura amatari nkamubwira hewe hariya hantu je narakoze kubera ko nanje nari ndimwo isororezo twarateye ibiti ariko biriya biti sindasubira sinzi ngene bimeze kubera duga cyane abantu benshi bakunda kugenda hari muri centre ville ahantu henshi vraiment warakoze ibintu byinshi bitandukanye twarabibonye ku marezo social n'ahandi ariko benshi bashobora gusanga bafise ivyumviro vyuko
nabo bokora nk'ivyo ukora canke usanga bafise izindi impano zitandukanye muga impano jewe mbona umengo biba bigoye kugira develop yuko ivyo binari ivyiwawe hayalma kuko bimaze kugeza henshi ndakuzije wa muri munda y'indege namye ndanabigucokoza grâce y'ivyo wakunze gutera ibiti vya environnement n'ibindi uno munsi ndakeneye kumenya Jado nkuru nziza wamenye genre watanguye gufata iyo decision yo gukunda gutera ibiti byari umaze kubimenya wabigiyemo gute kugira ngo ushore kugera aho ugeze murakoze mu baje kibazo ciza kandi kiryoshe twese tuvuka mani turemanye ingabirano zitandukanye igikuru no kwimenya je rero Imana yarampezagiye irangirira ubuntu ndaronka ubuntu bw'Imana hama ndamenya ingabirano yanje hakiri kare kuko nigerageje muri vyinshi nabivuze nabidondo yuko narakina umupira mugenzi wanje agatsinda je sintsinde nka bakami pasi nkasanga barantwaye umupira bakaca badutsinda abo turiko turakinana bakaca bashavura je nanje nkaca mvuga ati nakari nabijemo ntabikunda nkaca ndabiheba bakanambwira ati garuka nkababwira ati je sinzogaruka uno musi aho dukinana abo twakinanye benshi bakina muri equipe nationale barakina mu makipe akomakomeye hama n'abaririmbyi jewe ndamushimira cyane Farias Bigi kuko yari mu grand frère muri quartier kandi hari ikintu niyo duhuye anyibukira ko yarambwira ati wewe narabibona ko uzotera imbere kuko yarankarira twebwe muri quartier twari dufise ukungene umuntu wese akuruta imyaka yaguhana akaguhanura nawe rero yafise ukungene dukarira cyane kandi yarakarira abana bo mu nyakabiri ego yaradukarira kandi mugara yaradukunda kandi twaranamukunda natwe hariho n'indirimbo ziwe naho ntazi kuririmba uno munsi ayisohoye nito twatangura kwimenya hama mugabo ugasanga jewe uko abandi bariko bararirimba siko ndaririmba umwanya bayifata ko bariko barayirepeta jewe bifata nk'imyaka ingahe donc nirondeye muri vyinshi kandi n'abavyeyi banje basize muri vyinshi mugabo bakankarira bakambwira ico dupfana ko ari amashure hamwe ugasanga nanje uyo mwanya wo kugenda muri vyinshi uriko uragabanuka nkaca ni concentra ku kintu kimwe co gutera ibiti hama kintu ca mbere naciye mbona ko ari vyiwanje nuko chaque fois ndiko ndabikora numva nezerewe numva afise amahoro bitandukanye no kugenda umukina umupira ngiye gukina umupira imisose natashavuye mugabo no ngiye gutera ibiti nataha no muhira abantu bose bambona ko nubuze akanyamuneza umuntu wese duhuye nyene numva nyene ko nezerewe hama ikindi naco catumye ndanabikunda papa wanje yarabimbujije papa wanje yarabinkubitiye narakubiswe bona yuko papa wanje abinkubitira nabigiyemwo nivye ko yambwira ko ico dupfana n'amashure jewe nta kindi yantumye atari ishure yantuma ngo ngende kuba mbere nagomba ndababwire yuko kuva mu wa mbere kuva muri maternelle nari nciye ubwenge cyane abo wa mbere muga papa wanje yitavye Imana sinasubiye kuba wa mbere kweri kubera naciye ndonga freedom ya yindi yo kuvuga ati jewe umva narabikora mutima wanje wose mugabo nkaca mvuga ati iyo ndiko ndabikora nk'ubu umwanya wo kuroviza amanoti ugeze nkaca nibuka papa ati ahora nkarira nkaca niga mugabo ya video kuwama mwikaye imisi yose yacigabanuka kuko narashobora kuba ndi mwikaye nkabona ibiti narashobora kuba ndiko ndasubiramwo nk'ubu ndiko ndaboroka bikanka nkavuga ati yo hari ahantu naciye hameze nabi none kubera ikintu ntogenda kuhatera ndibuka n'icambabaje catumye ndabikunda cane narigeze kuba nateguye activité hama wari umaze gukura oya naniga mu mwaka wa gatatu ngize gutegura activité muri December 3e primaire wari utanguye gutegura ama activité ego ico gihe twayiteguye ku Ntango kandi nagomba babwire niho vyatumye cane shiramo inguvu nyinshi kuko naragiye gusaba ibikoresho kwa musitanteri sinankunda kumuvuga sinankunda kumuvuga mugango ndamvuga izina giwe kuko
nawe mukunyankira yanteye umugisha yarambwiye ijambo rimwe yari umusitani yitwa Manuel twaramutinya kandi tukabana no kwibarabara rimwe ngenda ndamubwira ati urabona ko ku ngoro turadukira ama federation ubunya turashaka duze turakina premidi mugava midi dukora ibikorwa arakavyumva nyene akavuga mugabo rero ngo mwebwe gusindo babikoresha ngo mwe muracara abana ngo urashaka kubibiba kandi ngo vyumviro uri kurambwira ngo nivyo bintu bakuze ngo nawe uracara umwana donc cyane mvira ati pardon ambwiye ko ndumuntu akuze kuvyo mvira by'abantu bakuze nderashika muhira nkaca mbaza hari abagenzi ba papa banyakuraja banamuhanura papa ati ntasubire kunkubita nabigiyemo ufashe ukana kanya gushimira umutama yitwa Gaspar yaritavye Imana wewe yarambona akacambwira ati wowe bibandanye bijya bizogushikana kure papa waje aje kunkubita akacambwira ati wewe ugasubira kumukubita uno mwana tuzokwitwarira papa nawe akacavuga ati bwa bundi bariko bambwira vyo je ngaca hari jambo namubwiye ati wewe vuza ko mbu wa mbere nutama umwanya ndabigendemo sizosubira ku wa mbere ahubwo n'amashuri ngo mba ndayahebe tibona ntunyifuriza neza ndamubwiye jambo yaramaze nk'isomence nka 3 canke 2 aguma agiyumvira imisosa atashe kwambwe kuzoheba amashuri amubwira ati nzoyaheba none namubwira ati none harona abaguza atunga no musi bataciye mu ntebe y'ishure mugara abaguza atunga nawe bimubwira avuga ati akana kambwira amajambo mugabo uyo mupapa yitwa Gaspar amwegera akamubwira ko barabagenzi tujya mwana hajya anya bijya ariko arakubwira nivyo mu mwanya je ukubereki abana banje ndabareka bakagenda mu vy'iwabo hama umwanya wo kwiga uhari ujya mwanya nawe abibona muri kisanzure papa aratangura kundeka ndabikora hama sinzwe namubajije Gaspar namubwira ati none hajya mustanira twagonande hajya mustanira none nta muntu ashobora kumubwira ikintu akaca cumva ngo ngo litwa mère de la ville akorera ndagenda kwa mère de la ville mère de la ville kugira ndamubone vyabaye ikibazo deja akana uri kurabona kaza nari nambaye informe nibuka twavuye gukora examen yego naciye nshikira kwa sinagiye no gufungura na uniforme ya kaki kandi rero narifise nambaye nibizaka kubera nari muri punition twebwe munahangwa twaragenda ku kiboro c'igiti kakumanura hama hari gihe usanga kwifye gato ibo turi gatabuka katabuka rero papa wanje naramubwiye ati wowe rero bwakuzoheza wambaye no kabutura narabizigwe ni rero baba bayishonye bizaka inyuma turamukije abantu bambaye amakabutura n'amapantaro atabuse ku bisusu bateye kwibiraka je nanje akambona nambaye n'ikamba mbiri habona umwana yambaye ikabutura y'ibizaka avuga ati umwana arakenye ndakamaye ibobo kwe nanje ati ngiye ku musekreteri wiwe ndacamwibuka no kumwibuka je ndondera kuri gisagara ca Bujumbura ngo none ngushaka iki amubwira ati jewe kweri shaje nze kumubwira ibikorwa twifuza gutegura muri vacances kandi twifuza kubitegura la semaine prochaine kuko ama examen nari ngomba asika examen ambwira ngo mère de la ville uzomubona umva wowe umusekreteri wambwiye gutyo navuga ati jewe murambona uko ngene ngaha bamutegera kandi ndamutegera kahagara muri parking wari umwana adashobotse ahubwo ndabitabuye papa wawe gituma atakwembere muri parking abapolisi yafakururuka abapolisi bagaca baterera hirya mugabo abigira rimwe ya kabiri canda muhamagara ko namubwira ati monsieur Romero ndabakeneye cyane akaje ku mwana kumvise ati ukeneye iki ati jewe nanje kubasaba ibikoresho kandi navyumvise aho babibika ari muri Bonakeye nashaka kubasaba byose nashaka kubasaba n'ukuri mu bidutize muzamukoza ngo ngungana nk'umwana wanje ngo kwanza umwana wanje arakuruta iryo jambo racagiwe umwana wanje arakuruta ngo none ngivyo bintu ngo mugomba mukore ngo natwebwe vyatunaniye ngo ivyo nibiki ngo ivyo nibishoboka aranyankira complètement namubwira ati oya n'ukuri twebwe uzobicunga ntavyo bazokwiba kandi ibikorwa tuzobikora aranyankiye candasubira kwa mutama Gaspar namaze ati none hajya mukuru gisagara naramubwira ati ndonde hajya mukuru gisagara batwagwa nande atwagwa n'umushikiranganje wayo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu vuga ati none akorera he urabona ngo muri ville ngo hajya anya ngo impande ukazi kwa papa je papa anje akora muri ministère ya finance kwaje impande papa ukazi kwa papa wawe gucubona ngo ikizu kimeze gutya ngo batita kuri grambiro ngo niho akorera
yana canamubwira ati none uzompera ifite umusuma yana ambwira ngo papa wayomenya ngo bimenya Agiye kwica. yana je nanje ndazinduka twamaze kugenda muri chômage amagizame twahejeje ndazinduka ndarondera umushikiranganje ndagenda muri secretary abambwira ati nukuri wowe yandike nga ndiyandika mugabo ndiko ndiyandika yana umusekretary ambwira ati ahubwo rero ntiwatubwica umuronderera ati jewe hari bikorwa vy'iterambere nifuza kumubwira tushifuza gukora ngo sa yana zambona aho nyene fye arafuse avuga ati ibintu kweri natari je nande nkambona yana abategetsi umukeneye cyane ucuzinduka nawe umushikiranganje ico gihe yarazinduka saa 12 abasitsi baca bambwira ati wowe umukeneye uzozinduke saa 12 umunsi umwe ndazinduka casanga yamaze gushika ndavuga ati aha rero birahetse kandi sindamubona bavuga ati none ngaha anya ngume ngaha kweri ndamurindira soke ndarindira saa 5 saa 6 yana saa sawa atarasohoka ndavuga ati aha rero papa gataha aranyica namaze gwa muri ereri papa misosi ata midi moins 5 yabageze muhira yarafise amasaha yiwe candari he Jado kweri twabonye agenda kwishuri none aragaruka aho yacaruka 14 top yabaye agiye ku kazi yana arasubira ku kazi ntarataha jana navuga ati namaze gwa muri ereri nguma ngaha rindira umushikiranganje basohoka 0 14 15 16 navuga ati je ndabihevye ndataha mu gatondo yana naho naza 6h ndazindutse 6h ico gihe na papa sinamusezera nugurura umuryango wamengo ndumusuma fye kandi no cange ndambaye phone kugira abone ko nagiye kwishura yana ngenda 5h vyuka abandi bana bariko naruca Jadari he twabonye agenda kweri none ni yahejeje bibazo ati aha yahejeje mugabo sinzi ibindi ariko ariga je nanje muhira bari bafite solidarité kubera nababwira ati mwebwe murabizi yuko jewe ngaha anya je ndumwafashira papa naho dufane mahira dufane ishure gusa yambwira ati wewe ni shure nta kindi ubaye wa mbere wewe umbwira ico ushaka rero nanje kubera nabo wa mbere mu vacances nabandi umwami yabarindirere zita gusa yuko ndamuhare zita nziza naho nakora amakosa gute yambwira ati wewe izi vacances zose zohera umwami naho ukora ikisi no gushora gukubita ambwira ati je rero ngaha mu gatondo ndazinduka 5h mbanacitse kuri Grambiro yana aho nyene ngishika mbona imodoka iraje yana babasoda barakoroka nanje ati mushikiranganje ni sawa naho arandaba ati ni sawa entreta hari umunsi umuyigeze kuza ndiko ndavugana n'umusekreteri yarambonye none wamwe ngo nakubonye nga ufise ingorane nyabaki tije ntangorane ifise n'ukuri ntangorane imwe mfise ahubwo jewe mugakabara uko nambaye kamba mbiri na yakabutura y'ibizaka ati umwana kweri arafise ingorane nawe rero angirirwa impuwe impuwe yo kubona mfise ingorane yana canda acambwira ati ngo tugende tuvugane yana ndicara ku ntebe no mu kwicara ko nari duga ko amaguru niyashika hasi nkaca nifata neza gutya amubwira ati mushikiranganje n'ukuri twebwe turafise ibikorwa twifuza gukora urabona twebwe turadutera ibiti ngo kandi ngo narigize kubona ngo muri televiziyo kubera ico gihe twaratera ibiti fasha kano kanya kugira nshimire rutenimbe na ni radio bonesha FM ico gihe bari bamaze kumenya uko ndabikunda hari gihe baza kuraba ibyo tuko turakora ngo narabibonye kandi ngo bijya bikorwa ngo ni vyiza ayana tandaruhuka ndavuga ati ubu rero vyacagisabo cyane igomba gende neza acambwira ngo none ngo mbwira rero ngo mwifuza kubikora mbwira ati urabona mutamu no musi ni jeudi ejo tuzogira proclamation none twifuza samedi ko ca dutangura ibikorwa dutera ibitari mu nahango ngo ngo mwifuza kubikora samedi ngo mugango nanje ngomba ndugera ugu nanje zogaruka samedi shora kugaruka ngo mwabihejeje gacha nambwira ati jewe nareje kubatumira nareje kubasaba mudufasabira ikoresho kandi ndazi naho biri hariya muri mail wari wagiye uhazi acara mu telefone ubwo nyene mère de la ville mu telefone ambwira ati hari abana baje gusaba ikoresho bibahe urumva ngo ibikoresho dukoresha ngo nivyo dukoresha kandi ko tubikoresha imisi yose naramubesha nanje ndamubwira numva ariko aramusigura nanje ariko arakubesha n'ukuri n'ubunya ndaza aho biri
aho babibitse mugabe bikangura akana kadashobotse bikangura kubimubwira muvuga ati anya arumubwira yuko ibikoresho babikoresha abwira ati ngo urumva rero ngo tekana ngo ntugire ikibazo ngo mukene ibikoresho bingana amubwira ati twebwe turabaje bashika nk'amajana 3 urumva amajana 3 turose nk'ibikoresho nk'ijana ca 50 ni sawa urumva rero ngo reka ngo ndabaza muhira ngo mugabo ngo wewe ngo fata nimero yanje nubu nimero ndacayibuka mu mutwe fata nimero yanje ngo uzo telefone samedi guca ndakubwira aho uza kubitora ngo mugabo ngo ndiko ndabona ko uzoza muhira ngo muhira ni mande ya university ambwira muhira mande yiwe mande ya university nandi ni muhira wacu ndavuga ati asha uyu muntu ugira ni wamutegetse abahajya anya kubera namandaca ngenda gusenga nkabona imodoka yinjira nkabona hari abana basoda avuga ati ni wa wundi kwera abahajya muri rohero mande yo muhira yana acambwira nguze kunterefona mu ijoro kukugira ngo ndaguha inyishu ngo nzoba nabaje muhira ibikoresho bihari yana nanje nacanca sinaca kuri telefone ya papa cangenda kuri wa mugenzi wiwe ati hari umuntu kweri yambwiyenze ku mutelefone uze kuntiza ndamutelefone nshaka ejo tuzokora ibikorwa ndambwira ngo sawa aca ndamutelefone aca mbwira ngo ngo ni wewe ngo ego uzoze ejo mu gatondo ngo madamu ngo azobari yabarindiriye uratangura ibikorwa kubera n'ibikoresho by'umushikiranganje byo muhiriwe kandi atakibazo na kimwe hama turashika madamu wiyo ngo twaje turi abana dushika nka senkani wacibamo biriza hose mu Nyakabiga oya bamwe baramaze gushika aho dutera ibiti abandi nabo tugiye gutora ibikoresho ngo none ngo mwaha wowe urabishikana iyo mugiye kwera oyo no madamu wiwe nanje ati ego turabishikana ubwo ni bava bibi babana reka basi ndabafashe reka ndabatiza imodoka umushoferi bibatwarira hama mwe ni mugende hasigare babiri hama arabibazaniye aca barindira muhejeje aca bigarukana kubera nabona madamu nawe nyene ko afise ikibazo yuko ikoresha bava bidutwara hama turagenda turatera ko twateye impande kwibarabara kunahangwa imodoka yagumye kwibarabara ati nibanye budukoresho twacu hama twebwe cha turagenda gutera ibiti mugari umushikiranganje caramanuka acamona ya modoka yiwe ati wo umushoferi we kuri ngahana maki acamubwira ati hari abana madamu yatije ibikoresho nibo ariko barabikoresha bakora binje ngo ni benshi zatubona umushikiranganje nawe nyararaje kudushigikira hama acaratubwira imisi yose twakene ibikoresho ko tuzomubwira cangwe n'ikindi dukeneye hama aho onya mbanda demaye mbanda hagurutse agomba ndakumenyeshe rero uno munsi umushikiranganje yafashije uno munsi n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nyene uno munsi n'umukuru w'igihugu bisigura yuko Imana yahezagiye n'ibikorwa vyiwe kiguma bihezagira uno munsi akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Wow. Navyo narinzi finalement. Niwe yakufashije iyo parcours yose. Niwe yamfashije iyo parcours yose kandi n'ubunya niyo ambonye aranavyibuka akanashimira akavuga ati wewe nari ndabizi kuzoshika kure. Wow. Cyo gutuma nagushigikiye. Wow. Uyo musi yaratangaye aje akabona abajeune cambere ngo ko bana bo mu gisagara kweri. Nyo jambo yavutse ngo asha ngo je ngo ngiye kubashigikira ngo kuvyo muzo bamukeneye vyose. Donc rero candahaguruka ntangura kuza ndakora naranakora ntanamubwiye bikamushavuze ko ngene ndiko ndakora ntamubwiye ngo afashe nkanamubwira ati hajya nyene warahejeje muzee ego. Bon, Jado, waciye muri parcours ndende urumva uno musi ashobora kuba hari abantu bariko baradukurikirana bafise ivyiyumviro kuko kumva umwana wawe ngo afise idée canke yifuza gutera ibiti mu buzima bwiwe wumva nyene ari directement ndabiza abavyeyi canke uwiyumvira ngo agira aje kuba umuririmbyi canke iki directement mutwi wacu abona ati umwana kweri amashuri arayahevye umwana yamenje umwana yagize ibiki n'ibiki mugabo we ufise wavuze ko wagwanye cyane no guharanira ico waruri nk'uno munsi nk'abavyeyi bafise abo bana bafise amatala atandukanye mu madomene atandukanye kuko nanje sinumva ko umwana wanje no mureka ngo aje gutera ibiti novuga warasatse urumva boba bafise abana bafise icipfuzo canke ivyiyumviro byo gusohora amatana yabo peu importe itari yariyo yose abavyeyi ntibabashigikira nirihe jambo wobwira nk'abavyeyi bafise be nabo bana babona yuko hari ikintu kiri muri bo mugabo akabandanya bagwana no kubahagarika. Ikintu cambere ngo ndababwire nagitanguriye ko umwana wese avuka afise ingabirano mugabo
yamushaka ko umwana wawe azoba excellent mu buzima bwiwe mutware muri ivyo vyose bishoboka hama umube hafi ugume uraba ico yitaho gusumba umwana akivuka akitangura kwavura umuzanire umupira w'amaboko umuzanire umupira w'amaguru umuzanire piano umuzanire ikintu cose hama atanguye guhaguruka umuzanire umupira yose ushaka kugira kuri miru uzane nk'akantu ushira akantu ka basket hama umuzanire ushire udupoto umuzanire ya football hama umutware muri natation umutware mu bintu vyose donc umugerageze hama wenye nazo kwitora no musi na manda kugire gituma leta z'umwe za Amerika ziteye imbere cyangwa ibindi bihugu biteye imbere nuko batahatira ku kintu umuntu ngo genda wige ngo genda wige medicine kugira ngo je ngo ndashaka kuba umuganga ivyo nibikibaho je ndafise mutonya wanje mugabo koma kunda information namubwira ati uri informatique n'ibintu byinshi ushaka kugenda muri ibi nibi ndagerageza kugira ndamutware muri byose nkanamurira nkamubwira ati wowe genda muri iki ndabona yuko cyo gufasha mugabo hari n'igihe abigendamwo ntabikore nkuko uvyifuza mugabo urabandeye mugerageza ukamubwira ati mureke bamushigikira en plus umwana mureke wamaze kumubona wamaze kumuvyo vyose we mureke n'umuntu w'umubrige mu ivyo vyose vyankenegwa hama ucumureka wewe nyene uzokumva kubwiye ati papa oya je ngenda muri football oya papa je ngenda muri musique papa je ngenda muri natation papa je ngenda muri football for example muri basket ako kantu uvuze cenda ndabivyibuka abavyeyi bakora dukurikirana surtout usanga babloka kanshi abana babo kakubwira ati hewe kirazira gusohoka ndababwiye abavyeyi mu mezuko muko muradukurikira mukaba mufise be nabo bana mu bloka mubwira ngo kirazira kuja mu kabare kujiki muzokwitore ndabahe agasoka mwitore nka 22h canke 23h d'ijoro muzovyuke muje kuraba abana banyu mu vyumba ndabizi yuko atazobura umuvyeyi azosanga umwana wewe atamubona yagiye kandi yugaye na portail donc plus ubloka umuntu canke ukamushira mu kintu adashaka arashobora ko kibamwe kubera ko ari itegeko ugasanga ivyo bintu swat abikoze kugira ngo mucungane kugira aje gutesta vya bintu vyari ivyo canke urikura mwobrija ngo genda wige medicine ugasanga ivyo bintu ntabikunda eje rahejeje amashuri agiye nko muri medicine usange dufate yagiye nko kubaga mu mama w'abandi amusizemwe ibikoresho nko munda par exemple ugasanga ejo agiye muri prison kubera iki akakora ibintu adakunda mpora ndaba nkajewe muri monde yanje ndimo ukuntu ndabikora ni mba numva yuko sinkeneye umuntu aza kumbwira ngo Arlette vyukuje ku kazi kugira iki gukora ikiganiro kuko ndabifiringa ndabikunda nabibayemo donc abavyeyi muko muradukurikirana surtout kuri bino bintu usanga ubona umwana ashaka kuja kurima ngwe uje kwiga ibintu byo kurima ati non c'est pas vrai uno musigiye guca Burundi tubeshejweho n'abari kandi nibuze yuko ni ikintu dushoboye no kudevelopa kizogeza ku Burundi nkuko ari wo mugambi wa mbere w'ishingiro ya leta y'u Burundi donc Jado nibaze ko abavyeyi badukurikirana bavyumvise nawe waraciye waragize ubwenge bwo kugushika ku barongozi ariko no munsi hari abarongozi nkuko babivuze ba block abantu kugera kuco bifuze canke kugera kwiterambere kuko no munsi franchement est-ce que hajya barakuriha leta irakuriha canke wowe bikora nyene nko mu Burundi uvuga ati baragushigikira bo gusa map ego nabwo ndababwire yuko umuntu ugitangura naco abarundi benshi bataramenya nta umvyuka rimwe ngo zuri ngofye sinzi ko ari ko babivuga sinzogenda gutera igiti kimwe ngo uburongozi musitanteri ngo acamenya yuko cadatera ibiti sinzogenda gutera ibiti bibiri ngo buri amatara acamenya sinzogenda gutera ibiti bitatu ngo umukuru w'igihugu acamenya byose bigira intango ni procedure nabwo ndababwire iterambere ni kuva hahandi uri ugatera intambwe hama ico abazungu batushije abazungu bavuga ati sinkeneye kwivuga ahubwo nkeneye ko bamvuga
sinkeneye kuyivuga donc sinkeneye kuvuga ngo urumva ngo je ndatera ibiti nkeneye ko abantu bari bavyibonera ko ndabitera hama uri kurabikora ntubura umwe babiri batatu bane bakunda ibikorwa vyawe hama bakagushigikira hama ntubura n'ababa bafise imigambi nk'iyo bavuga ati turagukeneye ingo dufashe cyangwa ntubura abafise amaproje bifuza gukorana nawe ntubura umuntu ashobora kuguhezagira ntubura awuhezagirirwa ngoma ndababwire yuko nituve vya bindi tukure imigambi dufise mu mitwe tukure ya migambi dufise mu bubati tukure ya migambi twama tuyaga mu bubari tushire mu bikorwa tushire mu ngiro hama niwamara gutangura je namabwira abantu no musi nyamba ndiko ndatera ibiti n'amashugwe ahantu hose siko vyari biri kera kabugeze no kuri level ugenda guserukira uburundi uramaze kuzana ubushimwe ntivyari bimeze gutyo kera kandi yo ndaca mpereza hajya ngo ndahejeje ngo namaze kwerekana yuko ndabishoboye cyangwa ndabikora naho ntivyari kungezaho bingejeje ngaho uno musi nkoze kino gikorwa nkuko uhora ubimpanura hari tugorane mpora natwo tujya tugorane ndadukorije ndatwihanuye ko aca nkuntegura ikindi gikorwa twatugorane natuvuyemo kuko kiratera imbere mugabo ingorane y'abarundi bene wacu bashikanje atanguye acabona yuko vyose vyaheze acabona ko vyose vyaheze oruke naho uriye hit ya mbere wo ukaronka nk'umushikiranganje nko muri Kigali avuga ati I'm the boss mugabo naho ntumenye yuko ibintu biguma bihinduka kandi ibintu biguma bisa neza cyane wowe ugumye muri vya bindi uzosanga wewe uri muri kahise mugabo ibintu biguma bitera imbere nawe ukukora niko vyaterambere urimenya bisigura rero yuko nta na rimwe umuntu yohagarika kandi ntuzukore ngo mpaka ngo gushira imbere amahera je namabwira abantu ndafise témoignage no munsi ngomba nkwize imyaka 21 two ndakora bisigura yuko hariho ikintu nabonye jewe ku myaka mazi ku myaka 5 maze gutangura gukora nyene wowe uvuga ati namaze kumenyera namaze kuzanda duga ruguru mu makomine ya ruguru mu ntara za ruguru narandikira amasosiyete nkandikira amabanki nkandikira abagwiza atunga bakomakomeye ba Siyoni baziranutse ba Venera ndavyibuka n'umukuru w'igisagara Freddy yarigeze kudukubita inoti vraiment tugiye gutera ibici cyane turenjoye ndumushimire cyane Freddy nawe yarashigikira abajene cyane yaradushigikira cyane gose kandi n'ubu wamusubiriye no muzi General Jimmy arashigikira abajene bisigura yuko jewe nguma nicaye havyo ntari kuronka hamba no mwanda kubwira makete nandika narayabika nko muri 2014 naranditse 2015 ndandika 2016 ndandika 2017 gushika 2020 2022 muguno musi wabandi nandikira nibo banyandikira bansaba ko twokorana imagine byose ni kumenya aho uri kuri focus kandi ugakora ati murashobora kuza tugakorana uno mugambi uno mugambi ubona twokora gute bisigura yuko ntibikenewe uko wowe wijya umuhari ngo urumva ngo nibako baramfasha ahubwo wewe tangura wewe ugende ukore hama bazokurondera abantu bazokironderera none akaroro gato ntituje kure aba baririmbyi muririmba araririmba indirimbo ziwe nizikumbe muga gasora indirimbo imwe bakaca bayikunda no munsi ugasanga abarimvyi kera ntabavuza baronka mugo no munsi ugasanga hari umuririmbyi agomba zunguruka isi kubera iki kubera azizemwo inguvu ishaka ikibazo rero nagira nkubaze mwavyumvise yarashigikiwe muga kubera ko inguvu ziwe ava urumva ntibiba byoroshe kandi c'est normal kumbwira ngo nze guha Jado amafaranga umuntu mbona canke kumushigikira mu bikorwa by'iwe umuntu narabona ivyo akora hanyuma c'est normal ko abantu benshi batabitahura ariko ikibazo nari mfise nashaka kukubaza uno munsi mu Burundi hari abajene benshi bariko baradukurikirana kesa so bari ngaha mu Burundi canke bari hanze y'igihugu
baba bifuza kuza za mpano zabo bafise bya bindi byose bafise bifuza kuza kubikorera ngaha mu gihugu cyacu kugira duteze imbere igihugu cyacu umugabo ugasanga baraba bloqué ko ndahagara cyane ku bajene kuko turabajene no musi turi kuganira ugasanga baraba bloqué n'aba bantu bari mu nzego zitandukanye nkuko nawe byagushikiye umva wagiye kujejwe quartier ati wa mwana warasaze ugiye kwa maire de la ville wa mwana warasaze plutôt kwa mstaneri wa mwana warasaze kwa maire de la ville gushikira no mushikiranganje nawe nyene akavuga ati je préfère ko bakoresha ibikoresho byo muhiri wanje ko byo sindibaza ko bari iby'igihugu bari iby'iwe personnellement donc nkawewe nk'aba jeune bari muri ayo maka boba baraje nko gukorera ibintu ngaha mu Burundi mugasanga babaye bloqué niki wababwira aussi abo izo ndongozi uno musi kandi baracahari bamwe usanga ba block abo bajene niki wababwira nk'umujene wabibayemo wabiviva kugira ngo uno musi buri muntu wese aronka umuryango wo kwisanzura wo gukorera mu gihugu ciwe wo kuvuga ati vyamindi vyanje uno musi ko mbona bigoranye kanje kubaza Jado nyene vyagenze ko mbona bigoranye mugabo ntihabi ntambamye yuko bamandi bari kudushigikira kuko nibo baturi imbere ari baza kukubloka oliye yuko wotuma ba bloquer n'ivyo uri kurakora bo banyene bajikibazo ikomeye cyane kugira ngire nga je n'ubunya nagomba kubwira yuko ndacabibamwe ivyo uvuze ndacabibamwe mugabo igikuru nuko umenya abantu ukamenya no kubana nabo nico nobwira abantu bakunda guhura n'izo ngorane babaye bloqué carrément kuko hari abonzi b'abajene vraiment ni benshi bazanye nyene ibintu byabo bakavuga ati ni benshi nzi mugana ngo ndababwire yuko fasha ukana kanya kugira nshimire nyene nshobora mukuru w'igihugu cacu Burundi kuko yaratanze nimero kandi ico nico catumye atanga nimero ziyo kugira uwo muntu wese bazobroka zanye ivyo bikorwa by'iterambere cangwe ariko arakora ibikorwa ashobore kuba yo mwitura mugabo je singenda ngaho iyo ni solution ya nyuma nico nagomba ndamubwira yuko mu Burundi kenshi baravuga ngo vyavuye hejuru ni habaho n'abantu batubesha hejuru ni Imana hejuru ni Imana nagomba ndakubwire yuko jewe kwina mana ndabikora jewe ndarondera uyu uko nabivuze niyo experience uko nama ndabikora ndarondera nk'umu directeur ati jewe narazanye gakete ngaha none mumenyera kageze he niyo ngorana abarundi bataramenya urumva urandika ikete ukaca bibaza yuko ujya wajyandikiye ariwe aza kuguhinyisha orke siko bigenda ifo ko babimenya urandikira umushikiranganje karirondera akarirungika kubijejwe nawe urashobora kuba wogenda ukamusaba impanuro ukamubaza ati none ko jewe noba nkora ibikorwa nkibi bimeze gutya wumfasha iki nivyo abarundi bataramenya nivyo abarundi esi tous jeunes bataramenya yuko ikete naho wandikira umukuru w'igihugu si umukuru w'igihugu akwishura umukuru w'igihugu afise abakonseiller biwe umukuru w'igihugu afise abantu bakorana barabanza bakiga bijya bintu ko bikenewe cyangwa bijya bintu bishoboka mugabo nawe ntucuduga hejuru ku mukuru w'igihugu ngo ndamwandikiye ngo naramwandikiye ngo amenyisho urabanza ukarindira ukishura ndavuga cyane nk'abo usanga Jado nk'ubu dufate yifuza nko kushinga entreprise ngaha mvuze ikintu ndiko ndabona imbere yanje cyo guhingura iryo shugo sibyo akaza gashika ngamu akaza bifise procedure utegereje kuja muri OBR utegereje kuja hehe donc ni nama procedure maremare mugu gacu usanga arashitse nk'ahantu kanaka sibyo nko muri api par exemple ugasanga mu bwati iyi entreprise yawe zo kwinjira ni exemple ntibiyumvira abantu muri api ko muzika mugiye biturire franchement ni exemple ntanze ugacu usanga arashitse nko muri api bakamucira ibintu amananiza nukuri biriho mu bajene ibindi ko ndavugana nyene nicubahira umukuru w'igihugu niyo abatwumva mu bimenye vraiment ko hariho abajene benshi basubira inyuma babaye bloqué n'abantu bamwe bari mu nzego zitandukanye je kuri iyo mvo naco gituma uno musi hariho Conseil National de la Jeunesse uri nk'umujene uze witure ico rero sinzi ko bashobora ugize ikibazo urashaka nkaje urimwo ndabizi ntwara ugaruka ngambwe gisagara ca Bujumbura ndicegera cyo twari ugaruka ngambwe gisagara ca Bujumbura umujene wese azuza kunyegera
ambwira ati jewe hariya bambrotse nukuri ntazokwirinde ariyumvira umukuru w'igihugu ahubwo azoze directement jewe mfise uburenganzira bwo guhamagara umuntu wari we wese ari mu ntwaro nawe bari umushikiranganje amubwira ati umujene avuye mu Bwongereza umujene avuye mu Bushinwa umujene avuye muri Amerika n'umurundi aje gukora ikorwa ngaha mushigikire kuri ibikorwa ni benshi bamubashigikiye hama nagoma ngaruke hahandi nawe twebwe abajene turafise amakosa dufise nayahe en fait umujene araza akaca ashaka yuko ibintu uno musi abirondeye uno musi aca ataha bitahanye orke nariko ndakubwira hari ama processus rero ntasimbwa mushikiranganje ntaca ikete ryo kukwemerera kugomba utangure gukora atabanje kubaza yuko ivyo bintu bishoboka atabanje kuraba yuko ryo shirahamwe ryawe atarindi shirahamwe yemereye bitiranwa haro utuntu tumwe abarundi tukwiye kumenya si tous les jeunes nturondera ikintu no munsi guca ukironkeje mugabo fuma wegera ababishoboye ni naho ngaruka jewe nagoma ndakubwire nubu ndafise defu je kuva ndi umwana sinegera butungana sinabata ku mwanya butungana abo ndutahoho ni vya bindi mvuga ati uyunya ndamuramutsa nkamwereka ko ndamusonera mugabo nta mwanya ndamutako finalement nawe urumva wabaye nka babandi genre nawe wibuke yuko hariho abatakwakira ukiri muto ikadufise suko bimeze umva ushaka inka ajyama nkazo hama mu buzima uravuga ati je ni cyane na arrête numu journaliste shaka ikintu kubaza ikintu vyerekeye le journalisme cyangwe ivyerekeye ama emission ko je shaka kuba umujournaliste kubera kintinya kugenda kuraba arrête ko yabishoboye kugira ame impanuro je rero nivyo ariko ndavuga je namanegera abantu bashitse kure cyane barenze aca nambwira ati je nukuri nta mahera nje gusaba kandi je sinze kugusega nukuri mugabo nanje kubaza ati none wewe ugitangura watanguye gute hama wahuye n'ingorane nyabaki byagenze gute urabaza hari umugwiza atunga nkunda cyane yitwa shopping n'umugwiza atunga avuka imuramvya mugaya kuri Gitega uno musi umwegera umujene ukamubaza ati none mutama mbwira byagenze gute nuko numvise wowe watanguriye hasi ngo gore kare mwana sindakubeshe ibintu bimeze gutya donc kuri wowe utashizemwo inguvu ngushire mwishaka ntacu uzovamo urumva rero utagiye uregera nk'abantu nk'abo baze baraguha impanuro bakubwire ati kandi rero udoshika ahantu uronka ibintu mugabo uzosanga wibagiye arete mwarakuranye usange arete ariko anagusengera nabi kubera wamwikawushije kandi umuntu ateye imbere nabajya bari kumwe naba bateye imbere kuko uteye imbere abantu entourage yawe bose baba bateye imbere uti kubwa rero abajene bakora dukwirikirana ntibidekuraje hama barondere ababafasha barondeze kuba bishoboye deniruma nagiye ruguru mu ntara ya Karusi havuka umushikiranganje umugenderanira turiko turavugana n'abajene ndababwira ati none ndababazi kuko nari yavuka en plus ndi mu commune yiwabo bavuga ati ndababazi ikibazo kimwe kandi ndabaha amahera ugitora ati mbwira umutegetsi avuka ngaha baca batangura kumbwira wa wundi babona hafi musaneri babwira ati ntawo muzi uvuka ngaha anyakomeye cyane babwira ati jewe nabonye ikibazo cabanani ndababwira ati kandi ababwira hama ndababazi ikindi bazo ca kabiri yitwa Albert Shingiro ngo ngo turamuzi waroza ngo n'imodoka ngo runininya wavize n'abapolisi donc bisigura muri carte muri ntuze ntibamuzi na umva baramuzi kubera ahora arengana muga ntibamuzi ari mugabo rero ndabazi ikibazo ati none konze Albert misi yose aje ngaha kuko ndamukurikirana ndamukurikirana cyane none konzi ko Albert Shingiro aje ngaha ahora abazana imipira y'amaguru ahora azanira mamayo wewe ndabona yuko wewe mubo yambitse mayo we urimo ati ego nivyo kandi je yarayimpaye kweri namubwira ati none wewe uramaze kumwegera ukamubaza ati none wewe kugira ube mushikirangane vyagenze Jado arrête we ni kubera ko urumva wamaze kugira aho hantu muvugana mugabo irya security y'umushikiranganje my friend wicahe nagoma ndakubwire rero umuntu azotera imbere arubaha ntatinya nyamba ushaka gutera imbere urubaha ntatinya
singuri ya mipro amubaza nibanga ya mipro yegera akamubwira ati ndabakeneye monsieur l'ambassadeur none utamwibwiye azo kumenya gute hama utamubwiye ivyo ukeneye donc ati dufonse tugwara n'abasekirite umva ni mugwana arabona yuko atataha cyangwa atakibuje kumugirira arabibona abavuga ati wihunya jewe uno musi ndikondegera umukuru w'igihugu uramwereka icubahiro ciwe akamubwira ati nukuri nyene icubahiro nukuri jewe nukuri je ndabakunda ngomba baramutse nakwankira hama akura mu kijuka amubwira ati nukuri jewe ndakunda ibikorwa vyanyu none hajya mirima muhora murima none jewe muzonyemere basi nzoze ntembere je vyarashitse namubwira ati je uzonyemere ntembere ambwira tuzogenda utembere no musi fise umurima wa kijambere uhora ubona mwiza mugabo ntuzogenda ngo uri kurigira kuri Barack Obama ntuzomubona uzokumubona mu telefone mugabo hari uri hafi aguha ama témoignage ari viva aboneka kandi aguha nama example meza yumvikana mugabo wewe uri muri quartier umuntu ari umugi wa mbere muri quartier niwe mwicarana none uzotera imbere gute les jeunes muravyumva Jado ifo ko tujana n'abantu batwungura ubwenge pa hama jewe gituma nko muri quartier siniye interesa nabo tunganya imyaka kubera navuga ati anya ntacu bampanura ntaho banshikana mugabo sindengana ngo ndeke kubaramutsa mugabo kwicana nabo ngo tumarane iminota 10 minota 30 jewe hari ikintu badonshiramo virisi izotuma asubira inyuma mugabo aho kwicarana kurondera kwicarana nuwabaye umukuru w'igihugu nkabagaza mukicarana akakubwira ati jewe nateye ibiti gutya nore kuvuza gutera ibiti ubuzo urabiraba gutya hama ukora ibi nibi gutya umva aba arakubwira hama nawe ukava ngaho uzi kwingene yabitunganya ukegera abandi ababosi ukegera nk'aba venera kamubaza ati none wewe ko numvise ko watanguye gucuruza ibi nibi nivyo none wewe kugira ucuruze ibi nibi uno munsi kabura umugwiza atunga komeye bimeze gute muri market ni dushira isoni ariko twubahuke mu bisanzwe twubahuke kandi umva ntutinye kuvuga ingorane uri kurabamo je ndatanga karorero Ohel Baza yavuye muri Suisse aje ngaha mu Burundi none no munsi ibi bazana kiratera imbere mugano kubera abarundi ntibamenye kugira delivery y'ibintu ngene mugabo uno munsi yarubahutse aravuga ati jewe ndagiye yama telefone ambaza ati none ibinya bimeze gutya bigenda gute kandi ntibibuza yuko ahura n'ama obstacle numva nta na rimwe nawe uzohura n'uwabaye umukuru w'igihugu cyangwa n'umukuru w'igihugu uzomubaza zo kugira ati intambanye inama nazo mugabo igikuru ni gukunyene ndazivamo wewe uzi yuko ushaka gushika ahantu ntiwamuca mu ibarabara rigororotse wamuca mu makorosi ayo makorosi nawe uramenye uko yakata ya Jado hama kuri ba bantu no munsi ntitwabura kugenda tutababwiye usanzwe uri no mu barongo y'abajene ndabitomboreyemo ivyo sinari navyibutse abo bantu rero usanga ba bloka les jeunes bagiye kubasaba ibintu kandi ari ibintu bizima niki wo bahanura kandi basanzwe bari mu nzego kugira ngo bose boroherwe muri rusange aho nyanagomba ndababwire ko atajambo bagifise asha umuntu murongozi ugifata nabi umuntu aje kwitura nagomba ndakubwire tuburatanga imihoho kuko tukabimenya twebwe abajene nyene uri kurafata nabi nitwe nyene twagutoye nitwe tuzokwikuriraho mugabo umenye yuko urakora ikintu no munsi bikijana ugakora no ikindi undi munsi bikijana mugabo gatatu karazira wewe hari akantu wakishije amati n'ubugenda cyahura nayo ma obstacle je ayo mpura nayo ni yayandi yo kutamenya aho uronderera ibintu tuvuge nk'ubunya nandika umushikiranganje ukacuga umugenda ku mushikiranganje nyene mugabo nanje narabimenye si umushikiranganje wandikira urashika ku biro hajya wa depoje rya kete ati none je ko nanditse agakete mubona kageze he nunkukunya basi ugenda kurondera passport ugiye kurondera passport uragenda wasavye rendez-vous mugana ubonana na commissaire général urashika ahantu bakakubwira ati genda utonde hari ama processus
via processus rero hararo aba jeune bashaka kuzisimba ugasanga we yandika umushikiranganje kaca yibaza yo kumushikiranganje adafise abandi bakorana rero nizo ngorane nahura nazo kera mugu no munsi zambere solution uno munsi nandika umushikiranganje ndamenya yuko umushikiranganje afise umushikiranganje afise umudeje afise umudirecteur afise umuconseiller umva rya kete wandika umushikiranganje ararunka kwa deje akavuga ati jewe kubera ntari muri direction inya uri muri direction reka ndamurungikire rikete hama ari traite uri muri direction nawe arafise umuconseiller jeje ivyo nyene wanditse aca araba yuko vya bintu hari vyo hama wewe icukorana icahe ucubaza ati none bigeze hama bibaye ngombwa baranaguhamagara abaguhamagaye hama ukabasigurira ukababwira ati ibintu bimeze gutya rero aba jeune baca bidekuraje hakiri kare ati jewe narandikiye umudirecteur haciye imisi 3 narandikiye ministre atiya misi mugabo ukamenya yuko hariho processus gusa ico saba abantu bari muri zo nzego nuko batokwicarika mu market yabo bantu ngo bicare kumanya munini abadukurikirana bose nibandika market bashobora ko ya na nyine icubahiro twagomba tumusabe yuko harimwo harabamwo ibintu vyo gutevya ibintu nyene icubahiro wenyene azobwire abantu b'abarongozi yuko ikete bishobora kumara ikete rimaze imisi myinshi ni imisi 2 kuri treta imisi 2 imisi 3 baba bamaze gutanga inyishu mugabo hari abandi bamara ukwezi urumva ko ngabo bari kwa exagere mugabo imisi 2 imisi 3 umuntu aba yagize amatohoza aba yaravye ko ivyo bintu bishoboka cyangwa bidashoboka hama ni navyo ni naco gisabo nashaka gushikako yani shobora mukuru igihugu kwishura no bibaho kwishura no bibaho umuntu urashobora kwandika usaba ikintu kitabaho kukubwira ati ibi bintu mwanyandikiye ntibibaho wandikiye nk'umushikiranganje akakubwira ati ibi bintu mwasavye ntibishoboka umuntu wenyene acavuga ati ahantu nasavye ntibiza gukunda reka ndonderera hanze muga mu Burundi naho kwishura ko ikete umva malheureusement byabindi tumenyereye mu kizungu ciza abarundi aca yicarika ngaho ukagumurindire zanyishu ukaguma bibaza ko ibintu uzogenda neza ugasanga vyapfuye hama ugasanga nawe ugasanga ni yabitahuye mugaho akukubwira ko atabitahuye agashatuma byose abibloka kabiri c'est ça turakwiye kuza turaronka inyishu tumenya yuko ibintu bizogenda neza cyangwa bitazogenda neza ko ibintu bavyakiriye neza cyangwa bavyakiriye nabi hamuntu akaronderera handi kuko biraryoshe iyo umuntu usavye ikintu cyangwa wanditse kete urondera nk'ibintu bakubwira ati ibintu ntibishoboka kuko baranakubwira ati ntivyashobotse kubera izi mvuzi nizi Jado dusozere mu majambo make uno musi hari nk'ugwaruka gwadukwirikiranye rufise ingabirano nkuko wari wifise yo gutera ibiti ariko batabona aho bobihera batabona aho botera ivyo biti batabona reka ndavyitse ko ari gushariza igihugu canke environnement muri rusangi kuko no musi ibiti nivyo bituma turonka kakavura nivyo bituma turonka kakayaga keza aho buje gukorera ivyo biti ariko watubwiye ngene wagiye ubitangura nirihe jambo wobwira ubwo gwaruka abo bana batoyi abo bantu bakuze mbese bashaka kuvuga ati hewe reka mvyuke omwe mu rugi wanje ntereka ajya kantu akamaro k'igiti nibaza ko nitwabigaruse ko nibaza ko abantu benshi bakazi nirihe jambo wobabwira ni naryo duca dusozerera ndabivuga amajambo abiri gusa murakoze ndababwire yuko ushaka umuce acika ijoro ushaka umubira abirakuya kandi ibintu n'ivyizana birarondeko jewe nta muntu numwe azoza anyegera amusabe conseil ngo ndamusaba amahera nta muntu azoza gusaba ubufasha bivuza ko agomba gutera imbere ngo ndamusabe amananiza jewe ndi ngaha ahandi siho narindi nkuko tuhora tubivuga je nawe twarafashije rekana tudufasha abandi jewe ndifuza ko abajuru mu Burundi batera imbere sabatera ibiti gusa nundi wese afise izindi uwundi mugambi ingabirano kuri experience fise ndashobora kumugida agatera imbere kandi agashika aho yifuza kuko
birandyohera iyo umujene aje kusaba nk'impanuro cyangwa ubufasha birandyohera abo cyane tushobora kukuronka no munsi kuko urumva wowe uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura hashobora kudukurikirana ari icenda juru avuga ati kuzoronka Jado bizongora mugabo kameme ico yavuze kuri Kazor kirashobora kuzomfasha kugira ngo nanje nshobore jewe nimero ziwanje ni public naho yo bari nde zirahari kubwa bajene kubwa bene gihugu umuntu wese yifuza azonyandikire cyangwa amamagare nta problem hama je nanje narafashijwe nanje ndifuza gufasha abandi kugira igihugu cyacu gitera imbere hama vyondyohera birandyohera iyo tuvuganye n'ukintu umuntu hama je nkamuterera akiyumviro gato cyangwa nkamuterera uburyo buke cyangwa nkamuterera ivyumviro bike hama bikamushikana aha bari karaja kuko sindakubeshi jewe naho rimwe hari abatamfashije hariho n'abandi bamfashije kandi je ma importance abamfashije abamfashije nibo ma importance naco gituma fashe kano kanya kugira nsubire gushimira kandi nyeri shobora mukuri gucacu Burundi kuko apa na kera n'ubunya je arashobora kuba afashije muri rusangi kujya yigisha abajene ugasanga avuze nk'akantu kamwe hamaka kanyubaka urumva ahonya abamfashije naho tutaba turicaye turi babiri turi mu rundi gwaruka hama kujya zarigisha abajene jewe n'ukuri nta nyigisho ziwe nsiba imisi yose yamatwigisha ni vyinshi nama nkuramo kandi nama ndabishira mu ngiro hama abajene tuze turapartager ntubone yuko umengo wewe nivyi wawe wenyene umengo ubivuze baca bikwiba canke umengo usavye impanuro baca bazikwiba uguruka vuga bwira ati umuntu je ntiko ndondera iki na kibuze hama none ubuzinanye na naka agitanga canke ubuzinanye n'umugenzi wiwe kuko mu Burundi turi ngaho kugira dufashanye turi ngaho kugira dukompletane turi ngaho kugira umuntu wese icadushoboye ashobore gusaba ubufasha hama ugishoboye akimufasha d'accord nibaze yuko abadukurikiranye mwavyumvise cyane je cyo sozerera ko mugwara kuri kuradukurikirana ukafise novuga impano zitandukanye Jado byarakunze byarashoboka yagiye acishamwe akantu ndabizi nakoranye ama evenement menshi nawe kubera ko nanje ndabikunda numva nkunda kumva numva ndafise akantu numva nanje noterera mu gihugu rero mbonye umujene mugenza wanje ariko arakoresha ikintu kumuha support vraiment mba numva ari ikintu cambere kinjohe nagenda bacishira ku mayanga nagenda mufasha dufashanya kuko si byiwiwe nawe n'ivy'igihugu cyacu dufashanya gutera ibiti muga kandi arabizi yuko hari ivyo yakora vy'amafuti nkabwira Jado arrête ça merci ko wavyumva cyane gose kubera ko ni defo dufise mu Burundi ntidukunda kuvuga amakosa y'umuntu umva kubera ko urumva ari imbere ucivuga ati no neje ubundi ubonye umuntu afise amakosa bimubwire Jado arabizi je naramukarira kandi nari ngiri muto navyo vyiza no nari ngiri muto ngambwira no Jado sinzo swa kugaruka mu bintu byawe ukigira bino akabihindura ejo nkasubirayo ibintu bikagenda neza tukaguma muri vya bindi bisigura ngo ukaba uri kuradukurikirana nawe wakurikiranye ikiganiro Jado ntiyarazi ko bigeraho bigera Jado ntiyarazi yuko ashobora kugera uno munsi hajya wazanye agashimwa kahe nazanye cop 27 ni ikintu kidasanzwe ku gihugu kubona umuntu yavuye ahantu hose mwumvise gushika yahagera kuri yo saa no musi Jado batamuzi yamarika aragenda mu manama ahantu kubera Giti my friend so nawe ushobora kuva huri ufise iyo ngabirano nimba ushaka kurima nimba ushaka kugira iki sohoka abavyeyi twabivuze mureka abana banyu bagende hama nawe haguruka ugende ama obstacle yamaho ariko iyo ufise vision iyo ushaka kugera aho ugera urashaka guhura n'abo bategetsi nkuko yahuye na Jado naho bakamubuza urashaka guhura n'abo bantu mugabo uzi aho ushaka kugera ntucike intege n'ukuri hari n'abadukurikirana bashobora kuba nabo baratanguye bikanka ariko reka tubabwira ati haguruka kandi biragoye mu buzima busanzwe kwamaduhura n'abo obstacle twamaduhura n'abantu badusubiza inyuma bagira Rafa nagiye kumushikiranganje plutôt nagiye kwa Fabrice yubaka amazu uramuzi n'umujana nawe ari rero umushikiranganje ariko aravuga ijambo avuga acishamwe akantu ndavuga sha umushikiranganje w'inyubako ndamwubaha cyane vraiment capitaine turakubaha kuko ukora ibintu bizima biboneka nibo bashikiranganje tuba dukeneye mu bisanzwe aciravuga ijambo ati
buriya biragoye iyo uzanye ikintu abantu batamenyereye Fabrice kuko baramugwanije abantu benshi barahari n'abadukurikirana bamugwanije turabizi ati iyo uzanye ikintu ahantu badatabura ikintu hariho benshi bagwanye icyo kintu kuko harabuje gusubiza inyuma bahora bungukira muri kijya kintu harabuje gutwara marché mu bisanzwe haraba bavuga ati aka kabono kaje kugira ibiki aka kana harabaviye benshi badukurikirana bavuga ngo aka kana mugabo utwo twana nyene muri gusuzugura dufise ibintu byinshi muduherera amahigo nyene icubahiro kubikora nyene ushigikira abajene dushigikira hamwe natwe duhaguruke dukora ibintu bigere kure ukaburi kuradukurikira haguruka rero bigende neza so mvuze ibintu byinshi rero ciao ndabashimire Jado ndagushimire cyane murakoze cyane ndabashimira badukurikirana mubandanye mugira ibihe byiza mubandanye twavuze byinshi ariko kuramwe kajya nyene wumvise gatore hama bishire mu buzima bwawe ibintu bigende neza merci beaucoup mwakoze kudukurikirana mugire ibihe byiza ndabisa yuko tubandanye dushimira Kepasa n'abantu bazima cyane badutiza ikibanza tukaganira tumerewe neza mu gatuta ahantu heza nka kono mubandanye muza namwe mwironkere ivyiza byo muri Kepasa why not merci beaucoup Kazwa TV